uzoshobore gufasha urwaruka. Icumviro cazanywe na nyakubahwa Nsengiyumva Minani Felicien batazira Femi, umurundi aba mu gihugu ca Norvège, mugabo asanzwe akora ibikorwa bitandukanye ngaha mu Burundi, aho amariye igihe kinini ari ngaha mu Burundi agatembera mu ntara za ruguru. Yarabonye ibibazo bitandukanye urwaruka rufise, benshi baramutura ibibazo vyinshi, mugabo akabona yuko atakuntu muri uwo mwanya yo bitorera inyishu canke ngo bose abahe ivyo bakeneye muri uwo mwanya. Niho rero yaca yiyumvira yuko yoshiraho iyi centre kugira ngo bice mu buryo bwo kurondera amafaranga, bwo kudandaza n'ubwo rwaruka nyene kugira ngo aruteze imbere bivuye mu mpano bafise, ashobore kubereka ukungene bodandaza impano zabo. Muri ico kigo hazoba hariyo volet ya commerce, kudandaza nk'uko abantu benshi barondera amafaranga biciye mu buryo butandukanye. Dukoreshe abana bakora mu maservice atandukanye, ivyo guserva abana bizi vya hotellerie, tubereke ukuntu boshobora gukorera aho, abazi kuririmba, enregistrement y'imiziki, ivyo n'ibintu bitanga amafaranga ngaha. Ahanini tuzokorana n'abajeune, tubereke ukungene amatara yabo ashobora kubatunga, kuko umwe wese twagiye turaromarka ko afise tara agendana, tugasanga arayizi canke ntayazi. Tubikora kandi mu ntumbero yo gushigikira imigambi y'igihugu, kuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yama ariko aradutera kamo, nimuhaguruke muve hasi mukore, umwe wese ahageza n'ahagarukira, kugira dushobore kuduza igihugu, kuduza isemwe mu buryo butandukanye, umwe wese ku rwego rw'ashoboye.